Kw'igenekerezo rya 31 Gitugutu no mwaka ku mugwa mukuru wa politiki Gitega, inama nkenguzamateka yarasozereye icese ibikorwa vy'isasa risanzwe rya myandagara 2022. Mwijambo nyeniteka Emmanuel Sinzohagera arongoye inama nkenguzamateka yashikirije, yabanje gushimira Imana ko yakuyeho intambamye igihugu cahoramwo zari zijanye n'ibura ry'igitoro, ifumbire, isukari, imvura yari yataze n'ibindi. Yaraciye ku mayange ivyaranguwe n'abagize urwo rwego mu kiringo c'amezi 3 bari bamaze mu bikorwa vy'isasa risanzwe rya myandagaro, bari baramutse basozera. Yamenyesheje ko muri ico kiringo bize bongera baremeza integuro z'amabwirizwa 9 kuri 14 bari barungikiwe na leta, ziyongera ku zindi zari zasigaye zitashoboye kwigwa mu isasa ryaheruka. Aya mezi 3 twari tumaze muri iri sasa risanzwe rya myandagaro, twararanguye ibikorwa bitari bike bitegekanijwe n'ibwirizwa shingiro mu ngingo zaryo z'ijana 63, ijana 64 n'ijana 79 n'izindi. Muri kino kiringo twarize twongera turemeza integuro z'amabwirizwa 9 kuri 14 zarungitswe na leta y'u Burundi. Izo nazo zikaba ziyongera ku zindi zarasigaye zitashoboye kwigwa mu isasa ryaheruka. Izo twashoboye kwiga ni izi zikurikira. Ubwa mbere, integuro y'ibwirizwa rihindura ibwirizwa nimero 1/35 ryo kwa 31 Kigarama 2014 rigenga amashengero. Integuro y'ibwirizwa ryerekeye ikoreshwa ry'amasoko ntanganguvu ya nucleaire hamwe n'uburyo bwo kwirinda imishwarara y'umara ishobora kugira ingaruka mbi ku magara y'abantu. Gatatu, integuro y'ibwirizwa ryerekeye iyemezwa rya Repubulika y'u Burundi y'amasezerano yo gufashanya mu by'ubutunzi n'ubuhinga hagati y'urwego nshingwabikorwa rwa Repubulika y'u Burundi n'urwego nshingwabikorwa rwa leta ya Emirats Arabes Unis. Kane, integuro y'ibwirizwa risubiramwo ibwirizwa inimero 1/21 ryo kuwa 31 Kigarama 2010 rihindura ibwirizwa inimero 1/15 ryo kuwa 29 Ndamukiza 2006 rishinga amategeko agenga intwazangabo z'urwego rwo kwivuna abansi. Gatanu, integuro y'ibwirizwa risubiramwo ibwirizwa inimero 1/20 ryo kuwa 31 Kigarama 2010 rihindura ibwirizwa inimero 1/16 ryo kuwa 29 Ndamukiza 2006 rishinga amategeko agenga ibisongerezi by'urwego rwo kwivuna abansi bw'u Burundi. Gatandatu, integuro y'ibwirizwa risubiramwo ibwirizwa inimero 1/19 ryo kuwa 31 Kigarama 2010 rihindura ibwirizwa inimero 1/17 ryo kuwa 29 Ndamukiza 2006 rishinga amategeko agenga abasirikare batoyi b'urwego rwo kwivuna abansi bw'u Burundi. Indwi, integuro y'ibwirizwa ryemezwa na leta y'u Burundi y'impinyanyuro ku masezerano yo gukingira abantu ibikoresho bifise ubumara ruhonyanganda aribyo twita matière nucléaire. Umunani, integuro y'ibwirizwa igenga iyinjira ry'u Burundi masezerano yo gukingira abantu ubumara bwa kirimbuzi matière nucléaire. 9, integuro y'ibwirizwa ryemezwa na leta y'u Burundi ryerekeye isubirwamwo ry'amasezerano yo gufashanya yitiriwe Georgetown ashirwa ko igikumu kwa 20 Ruheshi 2021 i Buruseli. Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera yarashikirije ko abagize ibiro vy'inama nkenguzamateka bagendeye intara zitandukanye mu ntumbero yo kwifatikanya n'abenegihugu mu bikorwa vy'iterambere rusangi, bongera barabatekerera impanuro zijanye no kwiteza imbere, kwijukira amakoperative, gukomeza amahoro n'umutekano n'ibindi. Iruhande yo kurangura ivyo bikorwa bitandukanye, abagize ibiro vy'inama nkenguzamateka baragendeye intara zitandukanye, aho naho bakaba barifatikanije n'abenegihugu mu bikorwa by'iterambere rusangi, bongera babatekerera impanuro zijanye no kwiteza imbere, kwijukira amakoperative no gutunganya neza ibikorwa biyaranguriramwo.
gukomeza amahoro n'umutekano, kwirinda gusesagura umwimbu no kurwanya urudandaza ubwo mu kinywabi n'ibindi. Ku ruhande rwacu twarifatikanije n'abenegihugu bo ku mutumba wa Gishingano muri komine Sare mu birori by'umunsi mukuru wahariwe amakomine, aho twaboneye guhimiriza abenegihugu kubungabunga inyubako rusangi no kwitabira ibikorwa by'iterambere. Turongera tuributsa ko leta yashizeho ikigega cy'ugwaruka n'ic'abakenyezi kugira bashobore gutunganya imigambi maze baronke ingurane yo kwirangura hanyuma biteza imbere. Twarifatikanije n'abenegihugu muri komine Kabezi mu bikorwa by'iterambere rusange, aho bariko biyubakira ishure shingiro rya Mutumba. Twarabashigikiye bimwe mu bikoresho bari bakeneye. Twaranongeye turishikira ahariko hakorwa ubwato buzofasha gutwara abantu n'ibintu biciye mu kiyaga ca Tanganyika. Twarongeye turagendera intara ya Bubanza, aho twifatikanije n'abavuka ntara mu bikorwa by'iterambere rusange, aho bariko biyubakira ikibuga ca kijambere. Urundi rugendo twarukoze mu ntara ya Rutana muri komine Bukemba, Giharo, Gitanga, aho twaganiye n'abaserukira abandi mu ntwaro kubijanye no kwiteza imbere, gukomeza amahoro n'umutekano, gukomeza ingo n'imiryango wo mushinge w'iterambere ry'igihugu. Muri iki kiringo kandi mu ntumbero yo kwegera bene gihugu, twaragendeye amakomine yose y'intara ya Kirundo, aho twasangiye ikiyago n'abaserukira abandi. Twarabasiguriye icari c'indongozi, ikiyiranga n'ico ijejwe. Mu bibazo bafise harimwo ukubura abigisha bakwiye kandi banonosoye ivyo bigisha, aha tukavuga nk'amashuri yigisha ivy'ubuhinga. Umwubahwa icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka yaragendeye amakomine Nyabihanga, Gisozi na Rusaka mu ntara ya Mwaro mu kwifatanya n'abenegihugu mu bikorwa by'iterambere rusange. Ahandi yagendeye ni muri komine Mugongomanga mu ntara ya Bujumbura, yifatikanije n'abenegihugu mu gusanura igice c'ibarabara rihuza amakomine ya Rusaka na Mugongomanga. Umwubahwa icegera ca kabiri yarifatikanije n'abenegihugu mu ntara ya Rumonge, aho basanga ibikorwa n'abenegihugu baho mu bikorwa by'iterambere rusange, aho bariko biyubakira ibiro vy'intara. Mu bijanye no gukomeza imigenderanire, mukuru w'inama nkenguzamateka yarashikirije ibitari bike vyaranguwe nk'ibijanye no kwakira inama igira 9 y'ishirahamwe rihuza inama nkenguzamateka z'ibihugu vya Afrika n'ivy'Abarabu mu mfunyapfunyo ASECA, ibijanye n'imibonano yahaye abategetsi batandukanye hamwe n'amanama atandukanye abagize ibiro vy'ubwo rwego bitavye. Mu bijanye no gukomeza imigenderanire, twarakiriye inama y'ishirahamwe rihuza amanama nkenguzamateka y'ibihugu vya Afrika n'ibihugu vy'Abarabu igira 9 ya ASECA. Turongera turaha mubonano benshi mu bari barongoye izo ntumwa. Twaranakiriye ubuserukira igihugu c'Ubushinwa ngaha mu Burundi, aho twaganiriye ku bijanye no gufashanya hamwe no gukomeza imigenderanire. Twarongeye turakira ubuserukira igihugu ca Misiri, aho twashimikiye gukomeza imigenderanire. Muri risasa turiko turasozera uyu munsi, twaritavye ibikorwa vy'inama igira 11 y'abakuru b'amanama nshinga amateka na nkenguzamateka ya Afrika yabereye i Midrand muri Afrika y'Epfo. Umwubahwa icegera ca mbere yaritavye ibikorwa vy'ihuriro vy'amanama nshinga amateka na nkenguzamateka y'ibihugu vya Afrika, amazinga ya Caraïbe na Pacifique yabereye i Maputo muri Mozambique. Umwubahwa kandi yaritavye inama ihuza ishirahamwe rya Buraya n'ibihugu vya Afrika, amazinga ya Pacifique na Caraïbe, aho yaboneyeho kubaza icoba kiriko kirakorwa kugira ngo ibihano vyafatiwe Uburundi mu mwaka wa 2016 bihanagurwe burundu. Ku ruhande rw'umwubahwa icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka yaritavye inama huriro igira 145 y'amanama nshinga amateka na nkenguzamateka yabereye i Kigali mu gihugu c'u Rwanda. Umwubahwa kandi akaba yaritavye inama y'ishirahamwe y'amanama nshinga amateka na nkenguzamateka rihananira amahoro kw'isi yabereye mu gihugu ca Korea y'Epfo. Mu bijanye no kugenzura ibikorwa vya leta naho yashikirije ko mu vyaranguwe n'inama nkenguzamateka harimo kwemeza izina ry'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi, kwemeza amazina y'ababura amatari babiri babisabwe n'umukuru w'igihugu n'ibindi. Kugenzura ibikorwa vya leta,
inama nkenguzamateka yarumvirije umushikiranganje ajejwe ubudandaji n'amahinguriro nk'uko ingingo y'amajana 207 y'ibwirizwa shingiro rya Republika y'u Burundi ribisaba kugira atange umuco kwikena ry'ibidandazwa bimwe bimwe nk'isukari, bitoro, isima n'ibinyobwa vya Braludi. Muri iki kiringo c'isasa rya Nyandagaro, inama nkenguzamateka iri kumwe n'inama nshingamateka yarashikirijwe icegeranyo c'ivyaranguwe na leta y'u Burundi mu gice ca nyuma c'umwaka nk'uko biri mu ngingo y'168 agace ka 4 mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe. Muri risasa kandi inama nkenguzamateka yaremeje izina ry'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi nk'uko ibwirizwa shingiro ribitegekanya mu ngingo yaryo y'amajana 28 kigabane ca 2, yongera iritaba ibikorwa vy'irahira yiwe hamwe n'irya leta y'u Burundi nk'uko bitegekanijwe n'ingingo ya 68 agace k'indwi. Muri risasa kandi twaremeje amazina y'ababuramatari babiri twarungikiwe na nyine icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi, dutako kandi turemeza n'amazina y'abagiye guserukira u Burundi mu makungu twisunze ingingo y'192 y'ibwirizwa shingiro rya Republika y'u Burundi. Twaritavye ibirori vy'isabukuru igira 60 yo kwibuka igandagurwa ry'incungu y'intahe yo kwikukira umuganwa atari umugani Rudoviko Rwagasore, aho hari kwigenekezo ya 13 Gitugutu 2022. Twongera turitaba kandi isabukuru ya 29 yo kwibuka igandagurwa ry'incungu ya demokrasi Melchior Ndadaye kwigenekerezo rya 21 Gitugutu uwo mwaka. Mu kurangiza, Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera yamenyesheje ko muri kano karuhuko bagiyemwo abagize urwego rw'inama nkenguzamateka bazabandanya kuraba kwirima ry'agatasi ririko riratunganywa neza, bandanye bakurikirana ishirwa mu ngiro ry'amabwirizwa n'ingingo zafashwe na leta y'u Burundi, bongere batera intege inzego z'abahuza bo ku mitumba kugira barangura akazi kabo neza atankunzi. Yarashimiye leta y'u Burundi kutwigoro twose iriko irakora mu gutorera inyinshirama ibibazo bituma ubuzima bw'umwenegihugu butera imbere, yongera yisaba kubandanya urugamba rwo gutuza abo bose bashaka kudindiza imigambi yishinze kurangurira bene gihugu.